Akazoza ubwa mbere ho umuntu yovuga ati iri hinduka ry'inyigisho nibyo ntiryafashe umwanya ukwiye kugira ngo abantu bavyitegurire, ariko turavye ibisata vyagiyeho birumvikana neza yuko bikenewe ko abana bazokora gose, abavyeyi bakahimiriza kurusha, hanyuma n'abarimu bakitanga kurusha kugira ngo abana cane cane nk'abahejeje imyaka 9 gusa usanga ivyigwa baca bavyegeranya bakaza kwiga n'abaje mu mwaka w'icumi, birumvikana nabo nyene ko ku vyigwa bimwe bimwe hari ivyo baza badafitiye inguvu zikwiye, badafitiye ubumenyi bukwiye. Hanyuma kandi kuba wavuga ngo uhejeje umwaka w'icumi mu mwaka ukurikira ukaza kwigana no mu w'icenda kandi mwese mwitongo mwaramenye, hariho bamwe biheza ugasanga navyo nyene bisa niko bibabaza. Mugabo rero niko tuvuga tuti intango niko yamimera, nihinduka riri mu bijanye n'inyigisho ko batatanguye amashure makenya yigeragezwa kugira ngo babanze babone ingene bimeze bakabaca bayitangura rimwe na rimwe, birumvikana ko mu ntango bizoba bigoranye. Hanyuma rero hariho ikibazo kizoba kihari kuko aba bahejeje ishure shingiro barize cigwa gishasha citwa entrepreneuria, abo mu 10 ntaco bize. Vyumvikana ko ni babishira ku rutonde rw'ivyigwa bizokwigwa inyuma y'ishure shingiro, abo bahejeje umwaka w'icumi bazo bafise ingorane kuko buzo ari bushasha bigana nabo bari basanzwe bimenyereye. Igiswahili nivyo nko mashure ya ruguru benshi kizobagora, mugabo mfashe nk'ibujumbura nivyo cigishwa mu ishure nikivugwa mu mihana isi bimwe, mugabo hoho nibaza ko ingorane zitazobarizima. Mugabo rero urumva ko ivyo bijanye nico cigwa ca entrepreneuria birumvikane yuko bazobaje umwaka w'icenda bazo bafise akarusho kuri abaheje umwaka w'icumi, mugabo navyo bikazofata umwanya nico abigisha bazo ariko barakora kugira ngo abana bashobore kumenyera. Bizosaba naho nyene ko umwaka w'ishuri utanguye duheza abana tukabagirisha amanama tukabumvisha yuko bateza gushiramo inguvu, na cane cane n'abarimu bakamenya yuko bariko barigisha imigwi ibiri yahuriye hamwe mugabo itize kumwe kugira ngo bamenye bavyifatamwe. Bizosha bisaba rero ko n'abarimu bazoheza bakaco no kwita kuronka inyigisho zo kubanagura kugira ngo bamenye ingene bifata muri iyo migwi ibiri. Hanyuma rero tugarura yuko mu misi iri imbere bizokenerwa yuko cane cane nk'abaza bahejeje amashure yisumbuye mu kuja muri kaminuza beza karaba ingene naho inyigisho bazitunganya bushasha ntiziguma ari kurya zari zisanzwe kuko bosanga hariho ko bagahaze, mugabo twizere yuko bazoheza akabibona byinshi akaza biribona hakiri kare, na cane cane bakatumviriza twebe tuba turi ku rubuga tukabagira tuti hano hari ingorane tukazikosorera hamwe hakiri kare, ariko na cane cane leta ikarondera uburyo n'abahinga kugira ngo bagume ariko baranagura ubumenyi bw'abarimu dufise bamenye ingene ushaka kuza baratunganya izo nyigisho. Ariko twizere yuko iri hindurwa ry'ivyigwa biba kugira ngo bivanye nibihe igihugu kirimo nivyo cipfuza byo gikeneye, n'ubuzi buteza kuba buhari kugira ngo hazoboneke abantu baja mu buzi maze babifitiye ubumenyi bukwiye.